Yesu ashimwe cyane shengero ry'Imana. Ntange ubuhanuzi ku gihugu c'u Burundi n'igihugu ca Botswana. Ariko mbere yo gutangira kuco Imana yadutumye, katubanze dusenga Imana. Mana nziza, Mana ugororotse, turagushimiye, icubahiro n'icawe, wabanye natwe utugirira neza ijoro ryose. Turagushimiye kubwake dufise amahoro n'umunezero uva mu ijuru, ukaba watugendereye muri aya maca yo muri iri joro, ukaba watugiriye neza, ukaba uduhaye akanya keza kugira ngo dutange ivyo waduhaye muri iri joro. Turagushimiye rero kuri Imana muri vyose, ushoboze, nasame nawe wivugire, singabanye kandi sinongereko, vyose ndabishobozwe nawe ndongowe na Mpwemu Yera, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amina. Shengero ry'Imana, ndabaramukije mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ntange ubuhanuzi buhoraho Imana yampaye ku gihugu c'u Burundi n'igihugu ca Botswana. Imana iti hari abategetsi babiri bagiye gutaha. Abategetsi babiri bagiye gutaha. Muri abo bategetsi babiri, Uhoraho akavuga yuko abo bategetsi bazi yuko Uhoraho akiri kumwe nabo, ariko yaravanye nabo. Imana icimpa ijambo riri mu gitabo ca Samweli wa mbere igice ca 28 umurongo wa 17. Uhoraho yakugiriye nk'uko yari yarabivugiye mu kanwa, yarabivugiye muri jewe, akunyaze ingoma ayiha mugenzawe Dawidi. Uko niko Imana yabimpaye muri iryo joro. Imana irasubira irambwira ngo iranyereka ubusuma mu gihugu cose, basitura imiryango y'amazu, basahura amabutike, intebe mu mashengero, gushikaho iki gihugu c'u Burundi bagisahuye impande zose, ariko nticasahurwa n'abanyamahanga, n'abanyagihugu bo nyene basahurana bibana inzugi basitura. Hanyuma abakozi b'Imana basize ivy'Imana hasi, bari mu gusahura hamwe n'abandi no gusambana ku nguvu n'abagore n'abigeme. Hanyuma abantu bahunga ari benshi, umupaka wa Gatumba wari wugaye, imipaka yari yuguruye yari uw'Imuyinga n'uwa Makamba. Imiduga yari myinshi cane ibaho, kuko niyo nzira yari yabonetse bahunga bagenda muri Tanzania. Bageze aho naho nyene barahugara. Emwe uko Imana yabinyeretse, ndibuka ko mu Burundi igitoro ari kibazo ataco, ariko ico guhunga bari bakirose. Haza abasirikare b'u Burundi bavuye kugarukana amahoro hanze, binjiriye Imuyinga, Ikobero, hanyuma bahura n'abandi basirikare baragwana Imuyinga. Muyinga yose ihinduka umukungugu, habaye intambara ikomeye cane. Muyinga yose ihinduka umukungugu. Igihugu cose cabereyemwo amabi menshi, abagore n'abigeme bafatwa ku nguvu. Imana iti subiye kukubwira, uzotwara Side Kivu na Nord Kivu ko ari umunyarwanda yitwa Kabarebe James. Uyo Kabarebe James Imana imuvuze ubugira kabiri. Ibyago bizoshikira Uburundi nivyo bizoshikira n'igihugu ca Botswana.
Imana irabandanya irambwira ngo abantu bishe abavugishwa n'Imana nabo bagiye gutaha. Abantu bishe abavugishwa, Imana nayo iravuga yuko bagiye gutaha. Abantu benshi bazicana kubera inzankano. Abantu benshi bagiye kwicana kubera inzankano. Hanyuma Imana impa ayandi majambo ari mu gitabo ca Samweli igice ca 15 umurongo wa 23. Haravuga umutwe w'ijambo, havuga ngo Imana ituma Sawuli kurandura abamaleki. Kuko ubugarariji arico kimwe n'icaha c'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Ko wanse ijambo ry'Uhoraho, nawe yanse kuba ku ngoma. Shengero ry'Imana, iri jambo Imana irambwira ngo abo bagabo babiri baganza, ngo hari amasezerano basezeranye nayo, ariko ntabwo ari byo barimwo barakora. Nayo Imana iravuze ngo ibashikuye iyo ngoma. Umviriza neza, ndasubira ndahasome ngo kuko ubugarariji arico kimwe n'icaha c'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Ko wanse ijambo ry'Uhoraho, nawe yanse kuba ku ngoma. Yewe Sawuli, Imana iravuze ngo iranse kuba ku ngoma. Wa muntu uzi kuganza, wa muntu uzi neza ko hari amabanga wahawe n'Imana, ukaba waranse kujana n'ivy'Imana igomba, nayo Imana iranse kuba ku ngoma, irayigushikuye, ihaye mugenzawe. Imana irabandanya ku majambo nyene mu gitabo ca Samweli wa mbere igice ca 15 umurongo wa 27 na 28. Umutwe ni wa wundi Imana ituma Sawuli kurandura abamaleki 27. Nuko Samweli agihindukirira ngo agende, Sawuli ashingira umutwe w'impuzu yiwe iratabuka. Maze Samweli aramubarira ati, Uhoraho nawe uyu munsi agutabuye kw'ingoma y'Abisirayeli, ayihaye mugenzawe akuruta. Uyu munsi hari abantu benshi barimwo barica abavugishwa. Uyu munsi hari abantu benshi barimwo barica abakozi b'Imana, babafungira ubusa. Imana iravuze ngo nawe iyo ngoma irayigutabuye ko, ayihaye abakurusha, ayihaye abakurusha abakurusha ubukuru, cyangwa se akuruta. Niba Imana ihaye iyo ngoma. Imana irabandanya iranyereka uko igisagara ca Bujumbura bagisitaniyemwo, bakigwaniramwo, igisagara casambutse cose. Niko Imana yanyeretse shenge, muntu w'Imana uba muri iki gihugu c'u Burundi. Imana irambwira ngo abakinyubaha ni musenge, abakinyubaha ni muve hasi musenge, mwisengere, musengere imiryango yanyu, musengere ubugingo bwanyu, musengere abaganza, musengere igihugu cyanyu. Imana yama yabivuze, Imana yama yadutumye. Mugabo ubwira abarundi turabantu dufise akadada. Iyo turimo turabivuga muca muvuga ngo ni inzara idutuma. Ariko nagira ndababwire shengero ry'Imana, iyi Mana nkorera, iyi Mana nkorera, siye kuvuga iragera gatatu, iyi Mana nkorera kandi ntuma. Ku vy'ukuri nagira ndababwire, niyo ifise ubutunzi, kuko ubutunzi bwo kwisi yose ni ubw'Imana. Mbega ko muja ku mpanda mukaja gushingura abanyu, hari umuntu numwe aratwara ifaranga, aratwara imodoka, aratwara parisera, aratwara y'inka, arava hariya ngo aje kuraba ibyagiye? Nagira ndababwire, ikuzimu nta mirimo ibayo, ikuzimu nta bikorwa bibayo. Iyi Mana dukora tukiri ngaha ku isi iguhembera aha ku isi, kandi
iyo uyikoreye neza izokujana naho utokwishikanye. Imana rero iranyereka igisagara ca Bujumbura cose cabaye umuyonga, baragisahuye bongera bakigwaniramwo cose kirasambuka kirahera. Abantu b'Imana, niyo mpamvu wowe uba muri iki gihugu Imana ivuga ngo sengera ubugingo bwawe, usengere umuryango wawe, usengere abaganza. Mutinya hano na Imana yanyeretse abakozi b'Imana bari gusambana, bari kwiba, bari abantu barimo barasahura mu mashengero, batwara n'intebe zose, ibintu byose byariyo barabisahura. Kandi abo bose barimo bariba basambana, nabo bose bavuga ngo baraganza, n'abantu bose bamenye Imana, nta n'umwe atazi Imana muri iki gihugu yemwe. Hanyuma Imana iravuga ngo Abarundi mwarasezeranye, ndabagirira neza, mpagarika intambara, ariko ibyo twasezeranye sibyo mugaruka kunkorera. Imana iravuga ngo Barundi nabagiriye neza, ariko murya ruswa, murya imfuvyi, mukajya abapfakazi, imanza muca mugaca imanza za ngondagonde. Umuntu atagira epfo na ruguru ntatsinda urubanza ngo akarenganyo kari muri iki gihugu ukangeze habi. Ngo abapfakazi baranyagwa, imfuvyi zikanyagwa, ngo abakozi b'Imana bari ngaho abo nasize hejuru kuganza bakama bavuga ngo baranyubaha, ngo ariko imfuvyi n'abapfakazi nabo nahaye kuganza aribo nabo nyene babanyaga. Imana rero iranyereka ukugena igihugu rero kigiye kugenda ko imipaka y'u Rwanda yari yugaye, n'iya Kongo yari yugaye, amarembo twari dufise igihugu cy'u Burundi hari Makamba na Muyinga, ariko Makamba bageze aho barugara, Tanzania irugara, hasigara umuhora w'irembo rimwe ryari hehe yogi Muyinga, naho nyene hari intambara, Muyinga yose hinduka umukungugu. Nuko rero shengero ry'Imana, Imana iraje gukubura, Imana iraje gukura umucafu mu gihugu, umucafu wose igiye kuwukura. Abakozi b'Imana bavuga ngo barubaha Imana, bagisambana, baciba, bagishinga amaproje yo gusahura abanyagihugu mu mashengero, abo bose Imana irakubuye, ikuyeho. Abo bategetsi barya ibiturire, abo bose bagiye kugenda, Imana irakubuye, Imana irakubuye. Imana irambwira ngo mwana wanje, aya majambo ndakubwiye ngo genda uyavuge. Ngo nabwiye umuvugishwa wa mbere aranka bitinya, mbwira uwa kabiri arabitinya, mbwira uwa gatatu arabitinya, mbwira uwa kane arabitinya, mbwira uwa gatanu arabitinya, mbwira uwa gatandatu arabitinya. Ati niwe fungiye kugira indwi, ugenda ubivuge. Kandi nanje mbwira Imana nti Imana urampaye kubivuga, nawe uzunkingire. Imana irambwira ngo nugere nanje nije nta kuganza kutava kuri jewe, genda ubivuge, Abarundi bihane. Nutabivuga ngo amaraso y'Abarundi nzoyaguharurako. Rero shengero ry'Imana, jewe ivyo uhoraho Imana yo mwijuru yantumye nibi ndabitanze. Wa muntu uba muri iki gihugu, waba umurundi waba umunyamahanga, ugenda usengera igihugu cawe, ugenda usengera ubugingo bwawe, ugenda usengera ishengero ryawe, usengera abakozi b'Imana. Ndi ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi, ndabivuze nk'uko uhoraho yabintumye. Nutasenga, nutihana, ntuzugire ngo ntiwaburiwe. Igihugu ca Kongo, Imana iravuga ngo abarungitse ingabo hariya zose zizohonerayo. Iba barungitse ingabo muri Kongo, Imana iravuze ngo bazohonerayo, ngo kuko igihugu nagihaye uwitwa James Kabarebe ni azoca n'imbibe za Side Kivu na Nord Kivu, niwe azoganza izo ntara. Imana rero ntibesha, Imana ivuze iravuze. Wa muntu uri muri iki gihugu, sengera ubugingo bwawe. Ibigiye kuza, Imana niyo yo kubanguranya ivyo bintu. Yabimbwiye uko nyene niko nanjye ndabitanze. Hanyuma ku gihugu ca Botswana, Imana iravanga ibi byago bigiye gushikira igihugu cy'u Burundi, bigiye no kuzoshikira igihugu ca Botswana. Nuko abumvise ubuhanuzi, Imana ibaha umugisha, kandi mu buhanahane
no mu magurupe yose, abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi n'abanyarwanda n'abakongomani na James Kabarebe bamuzi babumushikirize. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana nziza, Mana ugororotse, ndagushimiye ku byo wantumye byose, ndabisohoye ndabitanze. Ndagushimiye ko nshoboje, sinagabanije kandi sinongeyeko. Urakoze kuri Imana, nanjye nemereye kuba indogoba yawe ihugu umugenderako iteka ryose. Urakoze kubyumvise Mana. Iri sengesho nsenze rigende mwami w'amahoro, kuko uri Imana. Uhezagire, utanga umugisha umuntu wese aza guha ubuhanuzi mugenzi we. Urakoze, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amina. Yari Apotre Miburo Damien. Nimero za telefone 69 978 991. Amina. Murabona rero baga muri groupe murakomeye. Namaki ndabaramukije. Gende mu nkambi ya Ndutandaki. Ndabatera inkuru ku bintu byo ngaha. Nakuvuga jewe kweri mpamvugisha ukuri. Mpamvugisha ukuri Imana ibyo yankoreye. Yarakoze kweri. Imana yarakoze, nahungiye Tanzania. Kubera iyo ntahungirayo sinamenye Tanzania uko imeze. Nukuvuga Tanzania ivyo dukoreye ngaho Induta, leta ya Tanzania ivyo dukoreye ngaho Induta, no kuvuga jewe ndizere ko n'abana bazovuka, ndizere ko iyo nziga itazohera. Nukuvuga batubwira, hari umutanzania yatubwiye ati mu Burundi batanze debe 12 ry'amahera, ati amahera batanze yasumbayo UN yatanze. Kuvuga ngo rero nimutahe, amahera UN asumba amahera leta y'u Burundi ngo yatanze umva leta ya Tanzania, leta y'u Burundi yasumbije UN ku mahera yatanze. Bagaca batako muhungu bakadukoma ngo niduhunguke mugabo tuzogaruka. Wategeje kweri ngo hunguke tuzosubire tubakire mugaruki. Muhungu ibintu byabereye mu zone ya 5 ngira ndaze bamwe ngira mwarumvise aho mu zone ya 5, mu zone ya 4 igihe makaza tubwiye ngo niduhige injya z'imisi 3, yatubwiye ngo nimuhige injya z'imisi 3 ngo kugira ngo ifesi ngo murimo ngo bagira bayikikuze ngo manza n'abajeketi bayikikuze. Tuvuga ati none ko ari makaza bitubwiye, reka tuje mu mazone duhige injya z'imisi 3, duhige nizo nk'iz'imisi 3. Igihugu cyo dufata tugaca tuja mu mazone, abagore baja mu mazone baje kuvoma kubera uwo musi n'amazi yaratumye aturungika ngo nituje kuvoma mu zone ya 4, n'abagore baciye baje nyene kuvoma. Mungu ivyo bakoreye abagore no kuvuga ebagabo nta kuntu umuntu yobivuga gusa. Imana niyo nkuru mugabo je ndizere yuko Tanzania ntibatubwira ati ngo ni gishiki na gisaza. Ivyo gishiki na gisaza twebwe nka twebwe abarundi ntabyo tubona. Ahubwo ico nkaje ico nsaba abatanzania ivyo badukoreye nabo bazobibone. Mungu baradukoreye ikibi kimwe kitagira uko kingana. Yumvire kweri umuntu akakubwira ati hunguka, we hunguka uzogaruka. Nimuhunguke tuzosubira wewe nenda Burundi na mutarudi tutawapokea tena. Wabonye tena muribo mwabo bantu mwabo batanzania bakora ngaho mu nkambi bagaca baduha n'amezi tuzomara mu Burundi. We kweri mugabo woreka kugira ubwo bakweri bwo guhunguka mugari we kweri. Yumvire batubwira ati mwebwe hunguke kugeza mu kwi 12 muzoba mwese mwasubiye kugaruka. None mani tworeka kugira ubwo bakweri nka jewe nkaje ndahunze fise imyaka 13. Ukuvuga umufise 20 ni nahunze fise imyaka navuce 2003 nahunze fise imyaka 13
ubu mfise 23 hafi n'ine none nk'ubu kweri bagaca bambwira ko n'ubuzima ndimwo nzosubira kubugarukamwo wumva nto mpfuma mvuga ati reka ndindirire ngaha kugira niyo hagera nzoce nguma ngaha hoho ngira tuzoba twarose amahoro iyumvira umuntu ngo hunguka tuzosubira tubakire muhungu reka umubabaro dufise ubu nyene k'uyu munsi wa gatatu haje polisi z'igakonko bajya b'inkofera zitukura fanya fujone baje bashika basanzaza abantu bariko bariyandikisha batubwiye ati mwijoro naho baza gukorana n'abagore n'inkumi nibo baza gukorana n'abagore n'inkumi aha rero muhungu mu kwandika naho bandika bikwega nuko mvuga naho novuga ngene ntonde ngo ndiyandikishe nshikirwa sishobora gushikirwa muhungu ibintu Tanzania ko irikoreye ibintu Tanzania iriko irakorera abarundi bisumbye bimwe bakorera abanyarwanda no kuvuga turabonye imbwa yaboneye ku mugezi batubwira yuko ejo mwijoro naho batubwiye ni vyinshi sinobimara ejo mwijoro naho batubwiye ati bavuganye umukuru wa wose nkuko twovuga musitanteri wo mu Burundi musitanteri yatubwiye ati musitanteri aserukiye intara ya Kigoma muco wabura amatari yatubwiye ati bavuganye na Evariste ngo bavuganye ngo adukubita inkoni twanka twemera mpaka dutahe mungu urumva ko kantu kweri ngo adukubita inkoni mpaka twemera mpaka dutahe ngo kandi mpaka dutahe ngo bavuganye na Evariste ngo Evariste niwe yamuhaye uruhusha ngo adukubite mwijoro haraye hagiye nk'abagabo bashika ku 500 nibo baraye bagiye aha bakubwira ati mu bantu twashika nk'ibihumbi 5 igihangare nta musore abonekamo nta basore barimwo benshi bose baraye bagiye bamwe ntanguye kumva ngo bamwe baciriwe uko gupfa abana bagize aha rero batubwiye mwijoro baraza amapoli yose barayakikiza mpaka batwica imvire kweri mugabo nka Evariste kwera agaca yemera ati abantu biwe arongoye ngo nibabice wabonye naho umwana yoba yakoze ikibi kingana gute urashobora kuvuga ati mwana oya yapfuma avuga ati abo bantu ni mubapakire mu bazane mu gihugu mugabo kweri ngo batwicira ino abatanzania baguma baza baduha n'iminsi tuzomara mu gihugu duhunguke ngo mu kwa 12 ngo twese ngo tuzoba twagaruke kumbe bibonekane mu Burundi nibo babuza amahoro mu Burundi tukabura amahoro kubera abatanzania ngo nyie rejeyeni mtarudi najua mwezi wa 12 mtakuwa mumerudi hapa na tutawapokea vizuri na tutawapokea kama tulivyowapokea si sasa hivi. Mungu wategereje ko Mungu muravyumva ko ivyo bintu Mungu nukuri amagorwa jewe mpuye nayo nzopfa ntayibagiye wabonye ngo nidunguke ndakese ngo tuzongera hakuturemesha ati nimutahe iyo jambo niryo ryatumye abantu mu mutwe baryumvise baca bavuga ati kumbe tuzogaruka reka tugume ngaha turabe hamwe ngira vyohinduka nico gituma naye ahandi kweri ntumave mwiyumvira ngo abantu bakiri mu nkami ngo barindi iyo buraya niryo jambo twabwiwe yuko tuzogaruka mu 12 nakwe turaraba nk'ubu turi mu kwa kane tukuma twinjira kwa gatanu tukabona umenga harageze rero niyo mpamvu duce usanga twagize turiko turagira ntituguma twiremesha tuvuga ati hamwe vyohinduka ubu rero ejo naho kuwa kabiri bari baduhaye amasaha bari batubwiye ati umunsi uze gutangura ata muntu numwe abonekana ngaha mu ikambi ya Nduta vyeje tubwiwe nyene umukuru w'igipolisi aserukira intara ya Kigoma ujya mu Burundi twitwa ngo musitanteri atubwiye ati twese kugeza saa 12 aze kuba ata muntu kugeza umunsi utanguye aze kuba ata muntu abonekana ngaha mu nkambi ya Nduta Mungu ku mugoroba urazi ivyo baciye baza niho bace baza gutora abo bantu 500 abantu baraye bakubiswe naho je ntakubiswe je nagiye ubwa mbere murazi yo naraye mu kiji naraye mu ipoli mu ikungu hiyo niyo naraye mu mapoli niyo naraye no kuri barasaca inkambi yose no kuri aha no kuri ngaha je ndobona ndashike mu Burundi noryama iminsi 5 noryama indasha yobe vyoshoboka nyene usanga byahinduje noryama indwi yose akawiki kose nogakunkumuye ndiryamiye aha no munsi naho barakumva sindi bugende gutona ngo shikirwe oya umva mu gukora naho nyambari caka ibinyene bavuga ati reka no munsi tubakanyage basi bobora batuzanira amakaye bobora batuzanira amatike ubona amatike nta nayo bagitanga ngo mpaka baduko imbere kweri nka Evariste
gufata debe 12 ry'amafaranga y'amadolari hakugira yahe abarundi bayarye agaca afata akayaha bano bagabo kugira bakubite bene wabo ngo amahera ngo amahera Evariste yatanze asumba amahera UN yatanze none ko ribaga kweri UN nyene irabaho abo UN ntayibaho ntazogira umuntu aguhenda ngo UN irabaho twe tavye ibintu dukorerwa ngaha mu ntangi ukuntu abantu bicwa ku mutaga izuba ripfa iyumvire makazi wenyene yaratoye ipanga aratema abantu babiri kandi abo bantu babiri barapfuye abandi 8 nabo arabakonyagura niho baca bafata nabo bamama babafashe ku nguvu niko nagombye kuvuga niko baca babafata ku nguvu aha nyene ryabaye ibanga abantu baratinye kubivugira no ku masimu bagize cyane tukavuga ibintu nk'ibi bagize atoya reka twiremeshe aha nyene kweri ngaha ni ingorane aha nyene ngaha mbere jewe ngoma mpambane n'umunsi ntashikiwe ejo nzotaha n'amaguru mpembera ejo mukabona nshikiwe nkabona bitwiwe turahigwa kunyene nk'ibikoko ejo jewe nzotaha n'amaguru ndavyemeye ejo ku munsi wa kane nzotaha n'amaguru barafashe ibintu vyanje vyose baraturira ibesikeri bararituriye impuzu z'umugore baraturiye aha nyene murabona aha tuvugana nsigaye mw'ipantaro ryonyene ibintu vyose baraturiye amabati yanje nabona mu kazi k'amabati baratemagura baragira nte baronona batako bampemba jamba ngo naho mpunguka mu kwa 12 nzoba ndi ngaha ndoba ndagaruke none mpunguka irumva ngaha ndari guca ngira ingufu zo gutaha gute aha nyene ngaha kweri namaze kwamugwa iwe isiwe ejo batubwiye ati ni ombi sio amuri batubwiye ni ombi sio amuri nta muntu bakeneye ngaha mu nkambi aha nyene ejo nugufata n'umugore ntoroma ejo ku munsi wa kane ejo ntigari zizotaha nkazobasaba bakanya nkakumpungukana ntiyandikishije nzoca mfata iki nzoca nja ku mupaka ngaho mu Gisuru nzoca kubera uva ngaha Indutu uja ku mupaka ndazi n'amasaha nk'atanu aho 6 naho umugore wanje aremerewe nta ngorane nzofata ibirenge nyene nzomwandaza tuzotangura urugendo mu masaha moya z'akajoro niho tuzotangura urugendo ndazi buzoca twageze ku mupaka kandi ku mupaka nta naho nzi mugabo nzotomboza aho nzogwa ni Imana yonyene izondinda nzotomboza nakashike mu Burundi baho ngo haya sinobabwira vyinshi mwe mugira umutaga mwiza